haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokarasi. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 21 Rusama 2025. Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivana naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Dondo Jembaza umutima niwe agire abashikiriza amakuru mwateguriwe, afadikanije na Oben Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyuma. Ingingo ahagaze ko nizi zikurikira. Amatora ngo ntayahari byaraye byongeye gushikirizwa n'umugambwe MSD. Ayahari ngo ni nkinamico zamazitegurwa n'intwaro z'igitugu kuva mu 1966 gushika ubu abarundi ntibarahabwa ijambo ryo kwitorera ababarongora, bikabandanya bishikirizwa n'umugambwe MSD. Uwo mugambwe ugahamagarira abarundi bose gutsinda ubwoba bikure ko intwaro y'igikenye muraza kuvyumva. Nishirahamwe Parseme ribona ko amatora ariko ategurwa ari ay'umugambwe umwe CNDD FDD. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Umugambi w'umukuru w'igihugu uherutse kwitwa 1 miliyoni ngo ni kinyoma. Jose Hakizimana yigeze kuba umushinga amateka niwe abivuga, agasaba abarundi bose kuja hamwe birukane intwaro iguma isubiza inyuma Burundi nk'ibirenge. Havugwa ubusuma bw'imiliyoni zigera kuri 20 muri koperative Sangwe ku mutumba na zone Muyira, komine Kanyosha, mu ntara ya Bujumbura, abenshi bita Bujumbura Rural. Mukanya nido ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro iganuke kazi. Iyi muriko murumviriza ni radiyo Haguruka. Radiyo Haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cyacu. Wicerekwa nikibona, ikibarirwa naco ni icumva. Duhagarare bwuma, ntidusubire mu ntwaro y'umugambi umwe rudende. Rero umugani w'inshungu ya demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye ati n'abagwanya demokarasi barayikeneye. Abo bita abadede nabo nyene basa n'abaguswe, ntibahereze y'umutwe. Twese hamwe haguruke tuhabuze ico twagwaniye, na cane kuva Ndadaye agandagura. Hariho abantu bavuga yuko kugwanya leta biragoye, kugwanya igihugu biragoye. Ntitugwanye igihugu, ntitugwanya leta, turiko tugwana n'amabandi. Tugwana n'amabandi yafashe igihugu aracicarira, hanyuma apre atubwira ngo sirikire inapririya na bwana. Nishobora kubyemera. Amabandi rero si igihugu, amabandi si igihugu. Amabandi umuntu arahaguruka akayagwanya gushikaho ayasenyura. CNDD-FDD bishobora kutunanira, bishobora kutunanira. Ntimugire na hesitation. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abazungu. Abazungu baragiye. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abamobutu. Abamobutu baragiye. CNDD-FDD uno munsi tazi na yone ayipiraja. CNDD-FDD mubona muyitinyiriye. Ubwoba mufise nizo nguvu zayo. Umunsi ubwoba buzoduheramo.
CNDD bizorarigiye. ndasubiye kubaramutsa nta matora ariho mu Burundi umugambwe MSD waraye ubishikirije kuri uyu wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye mu kiganiro duhana ijambo kuri Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka ubutegetsi bukomoka mu mugambwe CNDD FDD ngo ni intwaro y'umukazo yitunganiriza amatora araba umugambwe umwe gusa umugambwe MSD ushikiriza ko kuva mu 1966 abarundi batarigera bahabwa ijambo ngo bitorere ababatwara iyi nkuru twayiteguriwe na Ninete Nose Mutoni. Kuva kera umugambwe MSD ngo wamye umenyesha abarundi n'amakungu ko igihe cyose hazohora hatunganywa amatora na CNDD-FDD yonyene iyindi migambwe itarimwo atari amatora nk'ayo ngo ni inkinamico kurikire Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD hari mu kiganiro duhana ijambo kuri Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka kuri uyu wa gatandatu heze igenekerezo rya 17 Rusama uyu mwaka w'2025 amatora yo mu Burundi yasa amatora MSD yavuze kuva kera yuko igihe cyose amatora azoba atunganya na CNDD yonyene ukwayo abarundi iyindi migambo itarimwo mu itunganyo ry'ayo matora ayo matora ntazoba ari amatora n'amatora CNDD izi uzotsinda ni CNDD yonyene sihiganwa n'abarundi bonyene barabizi ko baje no muri ayo matora ku gikenye muri make n'amatora ari mu Burundi n'inkinamico. Mu gihe amatora y'amatunganywa n'umugambwe CNDD-FDD induru zikavuga ko ari inkinamico ariko bikarangira uwo mugambwe ubandanije utwara ntihagire igihinduka Alexis Nduhije amenyesha ko intwaro ya CNDD-FDD ari intwaro y'umukazo yitunganiriza amatora kugira yigumire ku butegetsi. Intwaro ya CNDD-FDD ntiyumviriza abanyagihugu ni intwaro ya gisirikare aho kuva mu 1966 gushika ubu abarundi batarigera bahabwa ijambo ngo bitorere ababatwara. Ni intwaro zo mu kazo ni intwaro zitwaza igikenye nuko zigenda ziritunganiriza amatora hanyuma zikaguma ku butegetsi. Ni intwaro zitumviriza abanyagihugu zitabaha ijambo niko CNDD-FDD itwara muri make. CNDD-FDD ni intwaro ya gisirikare abarundi ntibarahava mu ntwaro ya gisirikare kuva muri 1966 gushika uno munsi abarundi ntibarahabwa ijambo ngo bitorere ababatwara. Urakenuye Ninete Nase Mutoni kuri iyo nkuru. Ubwoba ngo nibwo bwama butuma intwaro z'umukazo nka CNDD-FDD ziguma ku butegetsi navyo nyene bishikirizwa na Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD. Inzira zitatu rero nizo zishobora gufasha abanyagihugu kwikurako intwaro y'igikenye. Iya mbere abanyagihugu bose baja mwibarabara bakayiyamereza. Iya kabiri haboneka abanyagihugu bafata ibigwanisho bagahangana n'iyo ntwaro. Nayo inzira ya gatatu ihuza inzira ya mbere n'iya kabiri aho byose bikorerwa rimwe bikunganiranira. Alexis Nduhije nk'ukora politike ahamagarira abarundi guhagurukira icarimwe birukane intwaro y'igikenye ihari. Ico gihe ngo niho abategetsi bazohaja bazokubaha abanyagihugu babumvirize bongere babumvire demokarasi itsimbatare. Nibaza yuko namwe bamenyesha amakuru murabizi neza mbega namwe murabikurikirana iminsi yose. Ubwoba nibwo butuma intwaro z'umukazo ziguma ku butegetsi. Inzira yo gushayura yo kwirukana ubutegetsi bwose bw'agahotoro bw'agasumiranyo abantu bose no guhagurukira rimwe
bakabwirukana bakaja mu ibarabara bagahagurukira bose rimwe no gutsinda ubwoba bagahagurukira bose rimwe bakaja mu ibarabara bakabwirukana mwarabibonye mu bihugu byinshi byarabaye simbona igituma ico kibazo mukigarukana namwe mushobora no kubivuga hari inzira tuvuga nka zitatu zo kwirukana ubutegetsi bwa buje twita intwaro z'agahoto. Inzira ya mbere nuko abantu bahagurukira rimwe bakaja mu ibarabara bakabwirukana bakagenda bakabwirukana bakaja mu ntuze mu mabarabara bakareka byose bagahagarika byose bakabwirukana. Iyo ni inzira ya mbere. Iya kabiri ni inzira yo gufata ibigwanisho bakagwana imigwi bagashinga imigwi yo kurwanya igihugu kuko igihugu gitwaza umukazo cyishimikije mu nzego z'umutekano kuvuga igisirikare hamwe n'igipolisi n'iperereza kugira ngo babisenye bavyirukane. Iyo nzira nayo ni inzira ishobora guhitana ubuzima bw'abantu benshi ni inzira kandi ishobora gutwara n'amafaranga menshi ni no kwitanga kwinshi. Iyo nayo irashoboka. Hanyuma ya nyuma ni inzira ishobora guhuza izo nzira zose zibiri, bamwe bakahaguruka bakaja mu mabarabara abandi bariko baragwanya ubutegetsi inzego zabo z'umutekano. Simbona igituma izo tubandanya tubiharira ko ngo tubirerekeye abanduze twebwe tugakora politiki. Iyo dushobora kubwira abarundi nuko batsinda ubwoba bagahaguruka kugira basenye iyo ntwaro bayiruka muga bagahagurukira rimwe ari bose ari benshi barashobora gusenya inuzeye bahagurukiye rimwe batsinze ubwoba. Ivyo nivyo tuvuga. Ivyo navyo mukabi bikorwa mu bihugu byose. Ivyo twarabivuze kenshi n'ubu turagerageza kubibwira abarundi n'ubu turabisubiyemo nibatsinda ubwoba bazokwirukana n'ubutegetsi. Kandi iyo abanyagihugu batsinze ubwoba niho demokarasi yubakwa kuko igihugu baba bacigarurije baba bacihariye kugira ngo abategetsi bose baze babumvire kandi iyo niyo nzira yonyene ishobora gutsimbataza demokarasi kuko ibihaye uburenganzira abanyagihugu bonyene bwo kwifatira igihugu cyabo. Ku bijanye n'amatora ibindi bishikirizwa n'uwo munyepolitike ni mu makuru yacu y'ejo. Tukiri ku bijanye n'amatora ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashobore gushika ku iterambere rirama riranegura uko ukwiyamamariza amatora yemereje biriko birakogwa. Uwurirongoye asigura ko abiyamamaza bariko babikora nk'abiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu. Faustin Ndikumana ashikiriza ko muri ayo matora abashinga amateka bariko baritoza aribo bari bakwiye kuboneka mu banyagihugu. Kubwiwe nibo bo kwivuga abaribo nico bamaze canke bashoboye bagasigura n'ivyo bazokora nibatogwa. Faustin Ndikumana yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu. Yibukije ko abashinga amateka badaserukira umugambwe ahubwo ko baserukira abarundi bose. Ikindi ngo bisa nkaho ari umugambwe umwe uri ku butegetsi uriko uriyamamaza gusa. Abona ko iyindi migambwe hari kibazo. Avuga ko bica bibonekera no mu binyamakuru na cane cane ivya leta. Kubwiwe usanga umwanya munini bawuhariye umugambwe CNDD FDD. Uwo arongoye Parseme yagarutse no kubiheruka gushikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ko ataco bitwaye gukoresha imiduga ya leta mu myiyamamaza. Faustin Ndikumana yemeza ko bibujijwe n'amategeko. Asigura ko aho bishoboka kurekuregwa ari mu gihe umukuru w'igihugu nawe ariko aritoza. Abacejwe umutekano wiwe ngo bashobora kuzikoresha kugira bagume bamukurikira, ariko ngo bivana n'ibihugu kuko hari aho bafata ko angana n'abandi bariko baritoza.
bamwe n'abandi bavuga ko mu Burundi ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD butigeze bwubahiriza amategeko ngo ni nayo mpamvu umugambwe uri ku butegetsi ukoresha imodokari za leta mu kwiyamamaza kandi bibujijwe ukongera ukankira iyindi migambwe ibishoboye kuja mu matora ugasa nk'uwiyamamaza wonyene ugaheza ukaririmba ko demokarasi yatsimbataye mu gihugu uko ngo ni ukwihamenyo y'abatwenzi abarundi bo bene igihugu ngo nibo bakwiye gucira urubanza intwaro iteye cyo inyuma y'amatora yemereje ya 2025 CNDD-FDD yemeza ko izoshiraho programme izotuma mu myaka 2 gusa buri murundi wese azoba afise amafaranga umuriyoni ayo mbere umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemeza ko buri murundi afise umwete azoba yamaze kuyaronka mu kiringo kitarenga umwaka umwe gusa asaba abitabira imyiyamamazo ya CNDD-FDD irikiraba kugenda bavuga 1 million nk'icivugo mu mutege abiri twebwe tiwe tugira ku mutayi nico ituma naciye ndabarotorera yuko tugira dutangura igendo mu myaka 2 umurundi wese azaba afise umuriyoni utawugira tubwire igituma yabubuze kuko ibyo dukora twarabaze kubibona amahera ariho 1 million nugira programme 1 million utagira umuriyoni agatabwa kubera ikidawubuze iyo programme nagira ndababwire abantu bazeye yuko bazogira umuriyoni mu mushahara wa leta abo nagira ndababwire abo nta kirimwo umuntu ategereza gukora ivyo no gukora muri leta wagiye kwitangira bene gihugu ntiwagiye kurondera ubuzima korera leta kuko bakora amasaha 8 gusa ayo masaha 16 asigaye uje gukora iwawe reka basi ndagusabe 8 gusa gukora iwawe 8 ukora muri leta keretse umusoda n'umupolisi n'umukuru w'igihugu abo bakora 28 ku 28 abo nicyo gituma ari kwitangira igihugu abandi ntibakora ayo masaha 8 hanyuma amasaha 8 baca bakora ibyabo murabe ko umuriyoni mu mwaka umwe mutazamu ufise mwese uko twarabonye hava amahera ndabamurikiye ndaberetse agatoroshe gamuritse n'umuriyoni ubu ni 0 ku murundi 1 million mugende mufise ico civugo 1 million programme ikomeye 1 million umupfasoni Rose Hakizimana yigeze kuba umushinga amateka ashikiriza ko ivyo vyavuzwe na Evariste Ndayishimiye bidashoboka ari kinyoma ahamagarira abarundi bose kuja hamwe birukane intwaro ya CNDD-FDD imaze imyaka 20 isubiza inyuma Uburundi nk'ibirenge nagira nanje ngira ico vuga kuri uwo miliyoni Ndayishimiye yavuze uko nukubesha abanyagihugu uko nukucita igihugu mu manga bishobora kugira umugambi nk'uwo n'umugambi w'ukubesha wo kumunwa kandi n'umugambi wo gusubiza inyuma igihugu novuga ko atari terambere ari gusubiza inyuma igihugu nibagikorera mu kuvuga ko ngo jewe mbwirizwa kuronka umuriyoni usanga abantu bose baja kudandaza igihugu nta numwe azogikorera igihugu gifise ishingiro yo kugira abakozi ba leta bagira umwanya wo gukorera igihugu n'umwanya wo kuja kuruhuka kugira bukeye bashobore gukorera igihugu icyo leta ishinzwe yuko igira amaproje ateza imbere igihugu muri ayo maproje niho abanyagihugu baronka akazi ako kazi bagakorera leta kandi kakabahemba bagakora muri ayo maproje akaba ari abahemba nta numwe yovuga ngo jewe nzoja ngo mu biro bya leta ngo mvuyeyo sengere nje ngenda kurondera akandi kazi nkora ahandi hoho nta buzima yoronka kuko niyoruka niyobona umuryango wiwe ndiyobona ingene abaho
uko ni ukwica abantu, ni uburyo bwo kwica abantu. Amaleta yose ku isi nta n'umwe avuga ngo jewe ko ngora mu kazi ka leta ngo nongere ngende gukora ayandi masaha yo kwikorera nanje. Kwikorera ayo masaha uba wahaye leta niyo masaha akuzanira uwo miliyoni kandi akakugaburira akongera akakubeshaho. Abawe nabo niba ufise abana bagashobora kujya kwiga kandi ukaronka umwanya wo kubiyokipa, umugore wawe akaronka umwanya wo kwiyokipa abana n'umwanya wo kujya ku kazi canke kwikorera ibyiwe niyo bari gukorera leta ntishobora kuja kwikorera n'ibyawe. Muri icyo gihe nta kazi uheza gukorera leta bikunde. Rero ibyo bintu ariko arabesha uwo Ndayishimiye aje kwica igihugu kuconona kukigira iyarara. Dari cyo gituma mubona kiguma gisubira inyuma ibirenge birashobora kugenda bikongera bigasubira inyuma. Icyo gihugu rero yakigize igihugu cyo gusubira inyuma oriye y'ugutera imbere. Rero abarundi bamwanke banki yose ni DFDD bayirandurane n'imizi. Rero jewe niko ndabibona igihugu cyamye kiri igihugu cya mbere mu bindi bihugu, cyari mu bindi bihugu biri mu bya mbere, nticyari bwaba igihugu cya nyuma ku isi, cyaje kuba icya nyuma muri iyo myaka 20 irongowe na CNDD-FDD. Imyaka yagwijije urwango, ikagwiza ubukene, ikagwiza amagorwa, ikagwiza ibibi byose. Rero tuyikureho tuyirandurane n'imizi mu buryo bw'uko uzosubira kwiyumvira ko habaye CNDD-FDD. Murakoze. Haravugwa ubusuma bw'amafaranga miliyoni 200 yaragenewe koperative Sangwe yo ku mutumba na zone Muyira yahora itwagwa muri komine Kanyosha, ariko ubu igiye gutwagwa muri komine Mukaza hakurikijwe intunganyo nshasha y'intara. Ni mu ntara ya Bujumbura. Abanyuruje ayo mafaranga harimwo na Nkinahatemba Jeremy atwara inama mpanuzwa jambo ya komine Kanyosha. Mu nyandiko banditse berekanye ko amafaranga bayaguzemwo ibitungwa by'abagize Sangwe ku mutumba Muyira, mu gihe abanywanyi bo babihakana. Mu rwandiko Nsengiyumva Samuel aserukira ubu Sangwe Muyira aherutse kurungikira uwutwara inyamiramabi ku Muyira amusaba kubafasha kugira abanyuruje ayo mafaranga bayasubize. Abandi banyagihugu bo ku mutumba Muyira bo bakabona ko abo banyuruje ayo mafaranga bashize mu ngiro icivugo kigira kiti nduguruye twamugena. Zijya zose nezere mu magi ndugaye twamugena gikoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD. Vyinshi kuri iyi nkuru na Innocent igira neza. Nk'uko bibonekana mu rwandiko abari muri koperative Sangwe Muyira barungikiye inyamiramabi ikorera ku kirindiro c'abapolisi kiri ku Muyira muri zone Muyira igiye gutwarirwa muri komine Mukaza intara ya Bujumbura hakurikijwe imenyanyiro nshasha singene igihugu kigiye gutwarwa. Urwandiko rwasinyweko n'uwitwa Nsengiyumva Samuel atwara koperative Sangwe yo ku mutumba Muyira ku igenekerezo rya 12 mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 basaba iyo nyamiramabi kubafasha kumenya iyo miliyoni 200 yahawe umutumba Muyira cyo kimwe n'intererano z'abagize iyo koperative mu mwaka wa 2019 n'umwaka wa 2020 yajanye. Mu rwo rwandiko bikaboneka ko uwahora atwara iyo koperative ico gihe yitwa Oscar afatikanije n'utwara inamamanutse jambo ya komine Kanyosha Nkinahatemba Jeremy na bamwe mu mbonera kure batadondowa amazina mu rwo rwandiko ari bo banyuruje ayo mafaranga, ngo aho mu mpapuro bagiye barandika bavuga ko baguriye ibitungwa abanywanyi. Ibyo abo banywanyi bahakana ngo kuko atabitungwa byigeze bihabwa abari muri koperative Sangwe Muyira. Abo bagize iyo koperative bakavuga ko bitumvikana ingene amafaranga nk'ayo yozimangana n'abajeje intwaro ntihagire icyo babivuga ko ari cyo bafatira ko mu kwereka iyo nyamiramabi ko ayo mafaranga y'igihugu yari yaje guteza imbere umutumba Muyira biciye muri koperative Sangwe yagabanganywe hagati y'uwo Oscar na bamwe mu mbonera kure bashigikiwe n'abajeje intwaro.
bagasaba iyo nyamiramabi gukora ibishoboka byose ngo abanyuruje ayo mafaranga bakubitwe intahe mu gahanga banasubize ayo mafaranga. Ibyo biruko mu gihe ku mitumba itandukanye yahora igize komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura havugwa inyuruzwa ry'amafaranga yaragenewe koperative Sangwe. Imitumba ya Buzige n'umutumba Mwicoyo ikaba itigeze ironswa na rimwe amafaranga miliyoni 10 yari agenewe koperative Sangwe kuri kila mutumba. Radio Haguruka tukaba tutashoboye kuronka Oscar yagirizwa kunyuruza miliyoni 20 n'interano z'abari muri koperative Sangwe ku mutumba Muyira ngo agire icyavuze. Tumurondeye kuri telefone yo ngendanwa nawe umunyamabanga wa komine ajejwe iterambere Munezero Aime Pacifique akaba atashimye kugira ico avuze. Abanyagihugu muri zone Muyira bumvise ivyama miliyoni yanyurujwe bakitwengera bagira bati ndugure twamugina bashize mu ngiro ca civugo c'abashebu cyangwa zirye zose niziri mu magi ugaye twamugina. Na wewe Innocent igira neza ndagukengurukiye mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu gice ca kabiri arico ca nyuma cano makuru. Haguruka abarundi humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humura igihugu ciza gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera abarundi kandi mukomeze n'abandi mwime imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Nkuko mwavyumvise mu ncamake uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 21 Rusama 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana rere mwikete umutumwa Paulo yandikiye abanyagalati ikigabane ca 5 umurongo wa mbere mu gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu Gitege abiri. Inshuti bagenzi ba Radio Haguruka amahoro y'Imana bane namwe. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro canyu iganuke ikiganiro c'ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana irakuzaniye iganuke wewe uraba imbere n'inyuma yawe ukabona nta nzira ihari. Imana irazaniye iganuke igihugu c'u Burundi, Imana irazaniye iganuke ibihugu by'ibiyaga binini, Imana irazaniye iganuke wewe wumva ururimi aho uri hose ku isi. Iganuke rivuye ku Mana riravuga ngo ni Imana ikomeye, ni Imana ishoboye, ni Imana icinzira hatagira inzira, ni Imana ikora ivyananiye abantu, ni Imana ishoboye ibyo ubona ko bidashoboka. Imana yaciriye inzira abanyisirayeli mu kiyaga gitukura, nawe iraje gucira inzira, natwe iraje kuducira inzira. Uyu munsi Imana yaciye inzira hatagira inzira. Niwakira iryo ganuke mu izina rya Yesu, amen.
bakunzi b'ikiganiro iganuke turasubiye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana bari hagufi n'abari kure, abari mu gihugu c'u Burundi n'abari mu bindi bihugu, eka ndetse n'abari hakurya y'amazi mu bihugu vya kure, kuko dusanzwe tuzi ko mukurikirana kino kiganiro mugakurikirana n'amakuru yo kuri radio Haguruka muri benshi, aho muri hose rero turabaramukije, turabifuriza amahoro y'Imana kandi tubifuriza kwihangana, tunabaremesha kandi nk'uko Imana yagiye kura abantu mu buhungiro ikabasubiza mu bihugu vyabo, natwe namwe izongera ibasubize mu gihugu ciwanyu. Imana yacu ihabwa icubahiro. No munsi tugiye gusoma umurongo w'ijambo ry'Imana, dusoma mu rwandiko rw'Abagalatiya igihe ca 5, dusome ku murongo wa mbere. Reka dusome izina rya Yesu Kristo. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, nuko muhagarare mushikamye, ntimukongere kuzingirwa no gutwazwa ituntu n'ubuja. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ijambo ryatubwiye ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, kandi mubo yagobotoye natwe nk'abarundi turimwo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Kristo Yesu yaratugobotoye, aratugobotora ngo tube mu mwidegemvyo, tube mu mahoro, tube mu munezero, tube mu mutekano. Imana yacu ihabwa icubahiro. Umuririmbyi umwe niwe yavuze ngo mubo yapaviriye amaraso ngo nzi yuko nanje ndimwo, muri ya ndirimbo je ndi umukristo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Rero ico nzi nuko Yesu mubo yagobotoye nanje ndimwo, nawe uriko uratwumviriza urimwo, kandi cyatumye tugobotora ngo kwari kugira ntitukongere gutwazwa ituntu n'ubuja. Imana yacu ihabwa icubahiro. Haleluya. Uno munsi iyo umuntu agiye gusaba akazi babanza kumubaza ngo uri mu uhe mugambwe, ubwo n'ubuja. Ugasanga ibintu urabishoboye, akazi uragashoboye, bagagutuma impapuro zemeza ko ivyo bintu bishoboye, dosiye ukayuzuza, ariko waba hatarimo agapapuro k'umukuru w'umugambwe, ugasanga akazi urakabuze, ubwo n'ubuja. Imana itabare cane. Kandi Kristo yaratugobotoye, mubo yagobotoye natwe abarundi tworimwo, natwe ihanga ry'abarundi turimwo. Ntabwo yagobotoye abazungu gusa, ntabwo yagobotoye ibindi bihugu gusa, n'Uburundi yarabugobotoye, kandi yatugobotoye kugira ngo twore gutwazwa ituntu n'ubuja. Imana utabare cane. Ni igihe rero cyo guhaguruka tugahanira uburenganzira bwacu, kuko burya umwe niwe yavuze ngo iyo umuntu akurenganije ugahora ukavyemera, ubu wifatanije nawe, ubu uriko uramushigikira. Umuntu nakunyaga utwawe ukanuma ukajanirana ukaba ndiyo bwana, nawe uzoba ufatanije nawe mu kukurenganya. Imana yacu ihabwa icubahiro. Uno munsi ivy'igihugu bibe birasahurwa, twebwe abarundi nitwanuma tuzoba twifatanije nabo basuma ariko ari ibigihugu. Uno munsi abacu baranyuruzwa, nitwapfa guhora, nitwinumira, nitwigira sinda bibazo, natwe tuzoba twifatanije n'abariko banyuruza abantu, bica abantu. Ariko Kristo Yesu yatugobotoye ngo tureke, ngo ntidushishikare gutwazwa ituntu n'ubuja. Imana itabare cane. Uno munsi uragera gusaba akazi, bakabanza bakabaza ubwoko bwawe, bakabaza ubwoko urimo, ngo uri mu buhe bwoko. Hari naho uza wumva ngo ubwoko runaka ngo ubu twaragifashe, ngo ubwoko bwacu twarigobotoye, ngo ubu uya ngo ubwoko kanaka ntibuzosubira. Ubwo n'ubuja murimo bw'amacakubiri. Imana itabare cane. Ariko nagenda kubwire ijambo ry'Imana ratubwira ngo nitwamenye ukuri kuzoduha kwidegemvya, kandi uko kuri ninde? Ukuri ni Kristo Yesu. Imana yacu ihabwa icubahiro. Kandi Kristo Yesu yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo. None ubwo mu mwidegemvyo turaburi uno munsi. Imana itabare cane. Uno munsi umuntu arava mu ntara kugira uje mu yindi, umengo urenganye umupaka w'igihugu, bakagutuma ngira ngo pasiporo, bakagutuma visa, ngo vuga iyo uvuye, ngwerekana bakwandikiye, ngwerekana ngo umukuru mutumba, ngwerekana inama shingiro warimwo. Ubwo nuje aho umuntu ava mu gihugu, akiri mu gihugu, kuva mu ntara uja mu yindi, umenga ugiye mu kindi gihugu. Kristo Yesu aratugobotoye. Uno munsi tugomba guhaguruka. Yewe murundi wese ahuri, ugomba guhaguruka ukamenya ko Kristo Yesu yakugobotoye, ngo ureke, ngo ntukomeze gutwagwa ituntu n'ubuja. Imana utabare cyane, umenye uburenganzira bwawe. Imana yacu ihabwe icubahiro. Uno munsi iyo utari umugabo uri ku butegetsi, umenga bakwita umwansi w'igihugu, ni kubera ko ugomba kubamo, ubwo n'ubuje. Ariko Kristo Yesu yaduhamagariye kwidegema. Imana yacu ihabwe icubahiro, ukishira ukizana mu vyawe, mu bawe,
ukarya utwawe wabiriye akuya, Imana yacu ihabwa icubahiro. Ukaturya atawe uguhagaze ku gakano, ivyo wabiriye akuya ukabirya, mwe n'abawe mukaryama mugasinzira, Imana yacu ihabwa icubahiro. Wewe urarura kizura, ubwo nubuja, kandi uratanga amakori, uratanga amatagisi kugira ngo inzego z'umutekano zigukingira umutekano. None ko watanze amakori n'amatagisi, inzego z'umutekano zihembwe hanyuma zigucungirira umutekano, uragarutse kurarura kizura mu biki? Va mu ubwo buja, Imana yacu ihabwa icubahiro. Ijambo ryatubwiye ngo Kristo Yesu yaratugobotoye. Haleluya. Uyu munsi nagira ndabatangarize mwihanga ry'abarundi, twese nk'abarundi mubo Kristo Yesu yagobotoye ngo tuve mu buja, tureke kwongera gutwazwa ituntu n'ubuja natwe turimwo. Nawe uri kuranyumviriza aho uri hose, niwemere gukomeza gutwazwa ituntu n'ubuja, kuko mubo Kristo Yesu yagobotoye nawe urimwo, nanje ndimwo. Niwakira iryo ganuke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana turagushima cyane ko mubo wagiriye neza natwe turimwo, mubo wagobotoye, mubo Kristo Yesu wagobotoye, Uburundi warabugobotoye, natwe abarundi waratugobotoye. Rero uhereye no munsi turatangaje cyese ko tuvuye gutwazwa ituntu n'ubuja, ariko tugiye mu mwidegemvyo wawe Kristo Yesu. Tuba amahoro, turatuye amahoro, turatuye ubugwaneza, turatuye umutekano, turatuye umugisha ku Burundi n'abarundi, umwe wese ahari, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amarira ni menshi, umubabaro ni mwinshi, agahinda ni kenshi, abavyeyi barangazwa bagatandukanywa n'imiryango yabo. Mana ngwino utabare, tugatotezwa taco tuzira, ninde wo kuturengera? Reka ndabakengurukire mwebwe mwese mwari muduteze abiri. Aha niho hagarukiye amakuru n'ikiganiro twabateguriye. Subiye gushimira n'ababibateguriye bose bakongera bagafasha mu kubishikiriza, ntibagiye uwuri mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibandanye kubazigama, ndabike banuye, naho mu makuru yacu azokurikira. Bakangazwa batangajwe baburiwe irengero, urugamba rw'abarundi, urugamba rwo kwibora, urugamba rw'abarundi, urugamba
bidukera ku mutwe abarundi twabirambiwe uko kwama duturaturayo abarundi twabirambiwe ukwama twita impunzi abarundi twabirambiweyo twibuke kwata murundi w'umutima rero amaboko igihugu kiri mu manga ejo abana bawe bazokubaza aho barura abavyeyi barira hagarara runo na rutare fasha izo mfura z'uburundi gutabara twibuke kakaranga k'abasokuru turangwe n'akabanga ubuntu n'ubutwari bitubera inkinzo n'umuheto muri rugamba urugamba 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 rw'abarundi urugamba 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 rwo kwibohora urugamba 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 rw'abarundi urugamba 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 rwo kwibohora uve mwana wa nyaburunga wibuke ko abivuze uburundi na afurika batigeze birengagiza umubabaro w'ikiremwa muntu kandi bamye bafatanye mu nda umenye ko umuheto w'izo ntwari utavunitse kandi ibanga ryazo ari ntibagiranwa aho uri hose harageze kuba intwari muri uru rugamba rwo kwibohora kuko twese abarundi dukeneye amahoro arama. haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka